Bakunzi ba televiziyo y'igihugu turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro ngo tubashikirize. Uno munsi tukaba tubashikiriza ibijanye naho ishirahamwe rijejwe iterambere ry'intara y'Imbo rigejeje mu gukurikirana igiterwa c'umuceri ngaha mu Burundi. Ubu rero ahanini bakaba bariko baragerageza kurondera ubwoko bw'imbuto bushasha bwiza bwimbuka neza kandi buryoshe. Ikindi naco umuntu yovuga n'ingene ishirahamwe SRDI riri muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza rikorana n'abarimyi biciye mu koperative. Ivyo bikaba bituma batanga imbuto, ibitabizo n'ibindi atangorane. Mbere ivyo ishirahamwe riha abarimyi bikaba vyishurwa biciye mu koperative. Kugira kandi umwimbu w'umuceri ubandanye wongerekana, SRDI ikaba itegekanya kubaka ingomero z'amazi kugira ngo itunganirize abarimyi b'umuceri batari mu karere isanzwe igenzura. Kaze kandi muri kino kiganiro. Igiterwa c'umuceri mu Burundi cashitse mu Burundi kizanwe ubwa mbere n'abadandaza b'Abarabo, ariko abantu benshi bakaba batanguye kurima mu mwaka w'1970 igihe leta y'u Burundi yashiraho ishirahamwe rijejwe iterambere ry'intara y'Imbo. Aho hakaba hari mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1973. Ishingwa ry'iryo shirahamwe rikaba ryatumye ico giterwa kironka ikibanza ciza mu bijanye n'uburimyi mu gihugu na cane cane mu kiyaya c'Imbo, kuko uburinganire ico giterwa kirimwako bwiyongereye n'imbuto zitandukanye z'umuceri zirashika mu gihugu. Intumbero ya SRDI rero ikaba yarifatiye ku guteza imbere ikiyaya c'Imbo mu gufasha kuvomera isi ndimwa biciye mu kubaka imiserege. Igikorwa kinini ariko kikaba cari gihagaze ku gukurikirana abarimyi mu kubigisha ingene borima neza igiterwa c'umuceri kugira ngo bashobore kuronka umwimbu ushimishije, gutyo bashobore kwiteza imbere kandi bongere babungabunge uwo mwimbu. Rigitangura SRDI ryari ishirahamwe ryigenga, maze mu 1989 hasohoka itegeko ririhindura ishirahamwe rya leta. SRDI ni ishirahamwe ryavutse itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 1973 ripfutse ku itegeko shikiranganji. Ishirahamwe ryavutse rigomba yuko riteza imbere iki kiyaya c'Imbo mu gufasha ahantu hose babonye yuko isi ndimwa ishobora gukoreshwa n'amazi yo kuvomerwa. Hama kandi muri misiyo yayo mu gikorwa cayo ca SRDI kwari kugira ishobore gufasha mu kubaka ingomero n'imiserege kugira abanyegihugu bashobore kuronka amazi. Ikindi gikorwa yashobora gufasha no gufasha kwegeranya umwimbu. Igikorwa nyamukuru ca SRDI kwari gukwirikirana abanyagihugu mu kubereka ingene bashobora uburyo bwo kurima neza igiterwa c'umuceri kugira gishobore kuronka umwimbu, abanyagihugu bashobore mu mwimbu kwiteza imbere. Ikindi nuko bamaze kuronka uwo mwimbu, SRDI irafasha abanyagihugu ingene bashobora gukoresha uwo mwimbu neza, ntibashobore kuwonona kugira ushobore kuduza ubuzima bw'imibereho ya misi yose ku benegihugu barima umuceri. Ni naco gituma mu ndinganizo ryayo ubuyobozi butandukanye bwa SRDI bushingiye ku bisata bitandukanye vyankenerwa byo guteza imbere igiterwa c'umuceri. Duhereye rero ku gisata cyo gukurikirana uburimyi, ubuyobozi bwa SRDI burishikira ku kivi bukaba hafi y'abarimyi b'umuceri, kuko iryo shirahamwe rifise abarimu b'indimo n'abahanuzi baja barasigurira abarimyi uko ico giterwa cofatwa neza. Abo barimu b'indimo rero bakaba bagendera amashirahamwe atandukanye y'abarimyi, bakaraba kandi nuko atangwara zateye mu mirima. Muri uwo mwaka by'ukuri naho baza abenegihugu bonyene barima, baravuga yuko igiterwa c'umuceri kimeze neza cyane. Baravuga yuko ubu mwimbu ari mwiza tugereranije n'umwimbu twahora turonka ku hegitare.
twara turonka nk'amatoni ashika 5 ku hectare mugaho tugeze ubu abene gihugu baratora yuko hari abamashobora kugeza no kwitona 8 urumva turiko turatera tuje imbere ivyo byose nabyo bikaba byavuye hehe ku buhinga turazana ko bukeye ko bwije kugira n'ubwoko bw'umuceri tuguma tuzana ko bukeye ko bwije kugira abene gihugu baronka umwimbu umeze neza turama tugirisha amanama tubereka ingene bashobora gukora twabashikana no ku kibuga hariho imirima y'akarorero tuza turabajana ko bakabona ingene twabitunganije bityo nabo gaca bagenda gutunganya mu mirima yabo umwimbu rero ugacuboneka uteye igoma tukishima ngene tubona abarimyi bariko bagetera bitabira ubuhinga bwo kurima tugenda turahanwa ngene tubabwira ati bitabire ubuhinga bugezweho bwo kurima butuma umwimbu wiyongera ugambe turishima ko ico tubona ko bariko baracitabira biciye ku bafundi bacu b'indimo bari mu makoperative atandukanye kuko nkuko mwabyumvise dufise abafundi bashika 17 hariho nabandi bahinga bakurikirana dusanga dukorana mu gisata cy'uburimyi abo bafundi barafise nabo bakora abaserukira amakoperative bagize komite ya koperative umwe wese arafise uburinganire ajejwe aca abukurikirana nk'umumoniteur rero turishima ingene tubona bakurikirana izo ndimiro na cyane cyane ko muri no minsi twahagurukiye ikintu cyo gutera imbuto za kijambere ko mu byahora biganya umwimbo kwari ugutera imbuto atari za kijambere imbuto zitarobanuye ugambero turishima ko tubona tumaze gushika ku rugero rwa 80% ko gutera imbuto zirobanuye hanyuma tukishima kandi n'ingene tubona abarimyi bariko bitabira gutera ku murongo bakitabira kandi n'impanuro tubaha zo gutera akagemwe kamwe mwibango kuko ari byo bituma umwimbo wiyongera kuko nyene mubibona ngaha muravye nka ngaha aha bateye akagemwe kamwe mugo urabona yuko akagemwe kamwe kavyaye ariko iteye nk'ubugemwe butanu usanga utavyaye bushika ngaha rero turashima kandi n'ingene tubona ko tubahimiriza gufumbira ku gihe gushyiramo ifumbire ku gihe kandi ku rugero tuba twabasabye ivyo rero nibyo tubona biriko birongereza umwimbu nk'uko mwabyumvise n'abarimyi babivuga gushika ubu rero SDI rikaba rikurikirana imiryango irenga ibihumbi 17 y'abarimyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative 17 bakarima umuceri ku buringanire bushika hafi amahegitari ibihumbi 5 ari nayo matongo SDI ikurikirana ico gitegwa c'umuceri rero kikaba gifise akamaro kanini mu gihugu kikaba mbere ari kiribwa kiza ubugira kabiri mu bitegwa vy'intete nyuma y'ibigori na cane cane mu bisagara mu buraro bw'amashure yisumbuye na kaminuza kwa muganga n'ahandi henshi aho umuntu akaba tokwibagira ko ku misi mikuru mu miryango itandukanye umuceri ari gifungurwa kidahara ku meza mu gihe naho mu mwaka urangiye habonetse umwimbu w'umuceri ushika hafi amatoni 22 uno mwaka biteze ayarenga 30 vy'umuceri bwa mbere hoho dufasha imiryango igera ku bihumbi 17 bahurukiye mu makoperative 17 hamaduka baturima uburinganire bungana na hegitari 5,000 aho hose urumva ni twebwe tubandanya dukurikirana ivyo abo bantu barimira ngaho tukabafasha na cyane cyane kugira umwimbu utera imbere turavye muri uwo mwaka byo kuri naho baza abene igihugu bonyene barima baravuga yuko igitegwa c'umuceri kimeze neza cyane baravuga yuko ubu mwimbu ari mwiza tugereranije n'umwimbu twahora turonka ku hegitare twahora turonka nk'amatoni ashika 5 ku hegitare mugaho tugeze ubu abene igihugu baratora yuko hari abamashobora kugeza no kwitona 8 urumva turiko turatera tuje imbere ivyo byose nabyo bikaba byavuye hehe ku buhinga turazana ko bukeye ko bwije kugira n'ubwoko bw'umuceri tuguma tuzana ko bukeye ko bwije kugira abene igihugu baronka umwimbu umeze neza turama tugirisha amanama tubereka ingene bashobora gukora twabashikana no ku kibuga hariho imirima y'akarorero tuza turabajana ko bakabona ingene twabitunganije bityo nabo gaca bagenda gutunganya mu mirima yabo umwimbu rero ugacuboneka uteye igoma sanzwe ndumunywanyi wa koperative ya village ya kane twageye ma koperative kugira ngo twiyungunganye kugebera ukuntu twakora muri ibikorwa byo kurima umuceri twarahomba kubera yuko twahebura aho twikora ariko tugiye mu koperative turafashanya tugasanga turiko turakorana twese ku rugero rumwe
turiko turaba nko mu myaka yaheze twararima tugahomba, ariko ndiko ndaraba ubwoko bw'imbuto SRD yagerageje kuturondera bushasha, ndabona yuko hari hakarusho. Aho ico dusanzwe tuhakorera dusanzwe twegeranya umwimbo w'abenegihugu uva mu ndimiro za SRD, nk'uko mwabibonye mu ndimiro zitandukanye za SRD, nk'uko dusanzwe turimirayo igiterwa c'umuceri. Iyo umunwanyi yimbuye araheza umwe wo kuriha koperative twegeraniriza SRD agaheza akawuzana ngaha, icyo gikorwa gikorerwa ngaha. Akamaro tumaze kubona gukorana na SRD, baradufasha mu kutugwiriza imbuto, bakaturonderera imbuto nziza zidufasha mu kungura umwimbo nka kazosi, cyo kimwe na mugwiza. Ivyo navyo bigatuma umwimbo wiyongera mu gihe baturondereye imbuto nziza kandi zimbuka. Akamonotera abadakorera mu makoperative nuko bahahombera ibintu byinshi, kuko abari mu makoperative baritura koperative ikabarosa ivyankenerwa iyo hageze gushira abana mu mashuri, canke bibasahiriza mu by'uburimyi, mu byo bagondaniwemwo mu kurimisha indimiro canke mu kubagara. Ivyo mu gihe uwo munwanyi atari muri koperative, ivyo ntaheza bironke, niko gahombo abatari muri koperative bakunda guhura nako. Kugira ngo bashike kw'iryo hangiro, abayobozi b'ishiramwe SRD rijeje iterambere ry'intara kama y'Imbo baratunganya amanama atandukanye, bakabereka n'imirima y'akarorero yatunganije na SRD, n'abagaca bafatiraho akarorero kuri mu muceri, kandi bikaba bifasha no kugwiza akazi mu gihugu, kuko mu mirima uhasanga abantu bava mu ntara zitandukanye z'igihugu baza gusaba akazi. Kavuga ko nabo bahatorera koyoko akarorero n'uwo musore. Yonje nkagenya umuceri urimbuka, nkaronka akarusho n'abana bakaronka akarusho. Biramfasha nyine ndondera ibikoresho by'abana, biramfasha cyane no kubaha ubuzima bwiza. Ego nkaje nk'umurimyi w'umuceri, akarusho umuceri umpa, kuko nico giterwa ngaha mu kiyaya c'Imbo twovuga kiduteje imbere. Rero naho tworima izo zindi mu mbarugo tutamye igiterwa c'umuceri, yego naho kidutwara amahera menshi, ariko iyo tucimbiye kubera kizira rimwe kiradufasha kumbure ka kanoti warukeneye ari kuri ha minervare y'umwana ari kwishure, canke ari kugura kwembe k'umukenyezi, canke nawe ari kwigurira agapantaro, ugacubona yuko uyaronkeye hamwe ukaronka ingene uyagabura kugira uyakoreshe muri iyo mugambi wo kwiteza imbere mu rugo. Mu bijanye no kugwiza imbuto naho ishiramwe SRD ryaratanguje imirima yo kugwiza imbuto, aho naho hasanga ubwoko butandukanye burimwa mu Burundi, ari nabwo umuyobozi ajeje gukurikirana abarimyi agomba atubarire. Aha mubona turi ngaha turi ku murima tugwiriza ko imbuto, turi ku murima tugwiriza ko imbuto, kuko SRD niyo isanzwe ihereza abarimyi kurikirana imbuto, ndetse nawe tudakurikirana n'abandi bo mu yindi mihingo yo muri kano karere k'Imbo baza kurondera imbuto zirobanuye ngaha muri SRD. Aha rero mubona ngaha turi ni hamwe mu handi hashika dufise imice itatu aho tugwiriza imbuto. Hare turiko turagwiriza imbuto ku buringanire bushika hegitari 9 n'ibindi hejuru bikeyi. Hakaba hariho ubwoko bwa kazosi, hakaba hariho ubwoko bwa mugwiza, hakaba ubwoko bwa gwiza umwimbu bita IRS butanefu, hakaba n'ubwoko bwa wabe. Nibyo bisanzwe nizo turiko turagwiriza ngaha, hanyuma tuzoheze tushire mu barimi. Imbuto rero zimaze kwera, SRD yaratunganije ikigo cyo kuzanikiramwo imbere yuko zija mu bubiko. Mu nyuma uwo muceri w'imbuto uca utangwa mu makoperative atandukanye, ari nabo bafashanye na SRD mu guha imbuto abarimyi. Ubujejwe ububiko muri SRD akaba atumenyesha ko imbuto zose zirimo mu Burundi uzisanga muri ubwo bubiko. Aho nyene muri SRD urahasanga imiti ivura ingwara zitera umuceri n'iyindi yica udukoko tubangamira umuceri. Iratanga n'imiti yo kurinda ingwara, kuko hariho isekeza ryo twita isekeza ryo gupompa. Ico naco kirafasha, kiratandukanye niko byahora biba mu myaka iheze. Umurimyi yari pompera umwukwiwe, mugabo butugira isekeza imirima yose gapomperwa rimwe, na kandi abafundi b'indimo bariko bakurikirana bari ngaha muri buno bushinguro. Murabona nkuko mubibona n'ubushinguro dushinguramwo imyavu ya kijambere dukoresha mu mirima. Aha mubona niyo bita ure.
ifumbire ni umwavu w'ikizungu iyo bita kenshi bavuga ngo ni ifumbire ni agafumbire kagomba gusa n'akunyunyu akunyu umengo na kanyene kera derere iyi hama twezubwira ni DAP iyi DAP nayo nyene ni ifumbire nayo nyene yo mu butaka egome hama tugira n'iyindi twita KCR nayo nyene iyi rero iyi niyi hari ukuntu bazivanga kuko aha mu bahinga b'indimo baratubwira yuko dufata ibiro 65 vya DAP tukavanga na 50 vya KCR kugira ngo dutore hari icunyunyu tuba turarondera kijanye n'ubutaka bw'iwacu ngaha dufise mu kiyaya Cimbo kaca turonkamwo uwundi mwavu baca bita NPK. Ku bijanye n'igisata c'amazi n'inyubako naho twaragendeye urugomero rukuru rw'amazi rwa SRDI mu Gatura mu ntara ya Bubanza tukaba twarahasanze abasanzwe bacungera urwo rugomero baca baratubarira ibikorwa vya misi yose bajejwe kwa ya mazi kuzibura mpanda no gutema ngaha n'imicyango kugira ntetiye mu amabasi akazi kamisi yose je ntonda size n'inusu z'igitondo kata saa 9 ariko saa 4 turategura tukora imicanga rodaje ngaha tukatisubiza mu mpanda mu mpanda ibase imwe ariko ibase turanyuranya ibase ni hari ibase zibiri imwe tushaka ku ruhande rumwe amazi akabagenda muri SRD iyindi base kabiroga iyindi heje koga nuko ya yindi twonga tukayugara twanga tukoze ya yindi kandi. Umuyobozi mukuru wa SRDI akavuga ko ayo mazi ari wo muserege mukuru ugaburira imirima yose ya SRDI uko ari 5,000 mu ngorane rero bahura nazo ngo nabasanzwe barimira umuceri mu turere aho SRDI itagenzura ugasanga bakenera amazi nabo mbere barayiba bigatuma iryo shira hamwe ridatunganiriza neza abari mu karere rikurikirana mu gutorera umuti iyo ngorane SRDI ngo irafise umugambo hamba yo kugwiza amazi gutyo ishobore gutunganiriza abarimyi b'umuceri muri rusange. Iyi baraje nko nababwiye niyo nyamukuru muga turafise n'andi mabaraje ashika ku 8 ari ahagiye hatandukanye nayo nyene dufasha kuvomera imirima y'abene gihugu dukagira nico bita mapriza hadushobora gufatira ahandi atari amabaraje ashika kuri 2 mugabo baraje nyamukuru dufise idufasha muri aya perimetre twavuga ashika kuri superficie twavuze ashika ku 5,000 ni iye nyamukuru kandi niyo natwe kuvuga n'abene gihugu tuzeye ko uburano n'uburamuko kubijanye n'igiterwa c'umuceri. Mu migambi SRDI ifise kandi harimo umugambi wa leta wo gutanga ibitabizo ku buntu ivyo bikaba bituma uburyo bahora bakoresha bukora ibindi vyo kwikenura. Ikindi kandi SRDI iriko irakora no gushikana vuba mu gihugu ubundi bwoko bw'umuceri burindi gitumba kuko kugeza ubu hari amahegitari 148 batarima umuceri kubera iyo ngwara hadasigaye wa muceri ukunzwe cyane bitirira umutanzania. Tubanza dugashimira leta ku mugambi yazanye yo kushigikira abene gihugu mu kubaha ibitabizo n'imiti ku buntu kugira bashobore kwiyunganya yo bari gutanga ngaho bashobore kugira gute kuzoyifashisha mu buzima bwa misi yose. Rero natwe nk'ubuyobozi bwa SRDI tuzoguma dukorana n'iryo shira hamwe kugira abene gihugu babandanye bisununura mu buzima bwa misi yose. Ama ikindi naco nuko turiko turakorana na iri hamwe na izabu kugira dushobore kuza turazanira abene gihugu ubwoko bw'umuceri bushobora kurinda yangwara nababwira ya pirikirariyoze cankwe bushobora kwimbuka cyane mbere binabaye ngombwa ikanoneho birinda ngombwa tubazanire n'ubwoko bw'umuceri bushobora no kuzonesha hamwe nababwira higitumba kwera tuzana ubwoko bw'umuceri bushobora kurinda ico gitumba. Ivyo byose ni bintu turiko turakora biri imbere yacu. Ikindi naco nuko tubandanya tudodora ku bantu boshobora kudufasha kugira dushobore kwagura ya miserege nababwira kugira turabe yuko amazi yoshobora kwiyongera
abenegihugu bakaronka amazi uko bikwiriye. Ikindi nuko tubandanya nkuko nari nabivuze kuri barrage, mabaraje dufise hariho barrage turiko turafashwa kuyikingira na FIDA, nibyo turibaza yuko tuzobigushiramo inguvu kugira tugume dutera ivyatsi turako twokingira neza ayo mabaraje ntavagira ingorane. Turafise n'ayandi mabaraje afise ibibazo mugabo muri ntuze yacu turiko turarangene dushobora kuyasanasana tuyakore tuyubake hama abenegihugu baze bararonka amazi uko bikwiriye. Hama ikindi naco nuko hariho umuceri mu gifaransa bita hybride, mu kirundi twita ngo ivyagwa. Uwo muceri nawo uboneka ko wimbuka cyane, turiko turagerageza, turamaze gukorera ku mahegitari ashika 48 mu ndimiro za koperative ya Ninga. Biragaragara rero ko mwimbo ari mwiza, baba yaba n'umushikiranganje aramaze gushika kwirabira. Rero turacafise ikibazo, ariko naho umwimbo ugaragara harahari ikibazo cyo kuronka imbuto, ko izo mbuto ziva hanze. Tuko dufashanya n'abashinwa, izo mbuto ziva hanze. Birumvikana rero yuko tudoshobora kuvuga ngo twokorera ku mbuto zova hanze. Turiko dusaba, twasabye ubushikiranganje ko bovugana no na ambasade y'Ubushinwa ingene tworonka ikigo cyo kwimburiramo izo mbuto ngaha mu Burundi iwacu, kandi turize yuko buca bitangura vuba. Baho mwagiye muraca mwabonye ahantu mukabona umuceri kuri ku rugero rumwe ingene ureha, mugo ukabona icyatsi ikindi kintu kiri hejuru ni icyatsi bita ngo ni mucanowa. Ariko tuheruka kuja hamwe twigira hamwe ingene twokigwanya. Rero ubuyobozi bwa SRDI buheruka kugura isekeza rizotangura itariki 15 z'ukwa gatandatu, rizoca rimara imyaka 2 turiko tugwanya ico cyatsi, kandi turizeye ko twagiye hamwe n'abaserukiye abarimi, turizeye ko ico cyatsi tuzokigwanya. Aha rero hakaba ari naho harangiriye kino kiganiro. Turabashimiye mwese badukurikiranye. Imana ibane namwe kandi mugire ijoro ryiza.